Muri 2028 niho nzoba nkwije imyaka yo kuja muri Jeux Olympiques muri Lagos muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndifuza kuzotahukana ikibanza ca mbere kugira ngo ibendera ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ntangura gusohora ibintu byinshi hubuka ikibazo ca déplacement kubera nasohora ibintu byinshi cyangwa rikamyo nguzi kamyo ndafise hectros kubera payeje hageze yuko imaze kuyigura hari ubusi kibazo ca Sondoma yise erema imwe ikora mu buryo by'ibitungwa iyo nayo nayikora Tanzania je kuraba mu karere turabona neza yuko kugira ngo Regidezo ihasikane umuyaga nkuba turabona ko umenga ntibiriko biranyaruka cyane rero twebwe nk'abene nk'ugwaruka turaja hamwe turabona neza yuko tubiko ico cyumviro cyacu tugishize mu ngiro twoshobora kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba hama bigaheza bikagenda neza dukora kuko twabonye yuko mu mahanga ari umwuga munini cyane urimo amafaranga menshi nko mu gihugu ca Amerika munani heze natanguje umutahe w'ibihumbi 10 ntivyari vyoroshe nko ku mutahe w'imiliyoni 200 murumva yuko ari ikintu kidasanzwe rero novye ikindi naco bashoye kwigisha abandi bajone mbega wageze ngaha gute wabishoboye gute mbega niki kintu intahe yawe kwigisha abandi kugira ngo nawo mujene atashoye gushika no hantu ashobora kumenya ati erega nanje birashobora gukunda nko ushobora gukoresha ingabano cyangwa ushobora gukoresha umugambi ndawukwiye hasi nkashobora kwiteza imbere tungurusumu kuko nta muntu ashobora gutwenga ashonje nta muntu ashobora gutwenga atameze neza rero ciravuga ati niviza ko shiraho societe igira iki igwiza umwimbu ikagwiza imbuto nkuko benshi babizi bagize imisobe na kumbuga ndi mu bajene beruka kwimbura itoni zitari nke z'ibiraya vy'imbuto ibururi ikajondi muri projet y'ikajondi boni miliyoni 20 imaze kwimbura ndabona ko mu myaka iza nzoba nshoboye kwinjiza miliyoni 60 aho nta nkeka irimo ndabona ko leta nzoba nshoboye kwinjiriza imiliyoni nka 3 zitagisi misi tutohiganisha imigambi amahera turayafise cyo tubafinansa bakreya akazi duha akazi n'abandi bajene chômeur bagenzi bacu hamwe no kugwanya igitigiri cy'abana bagwara indwara ziturutse ku gufungura nabi rero twifuza yuko kuko twawutanguye mu mwaka wa 2021 twihaye yuko mu mwaka wa 2025 tuzoca tuja mu ikindi kigwati tukakora nk'ivyo bikorwa turiko turahakora kuko ndizeye neza yuko twese aha turi ngaha turota yuko igihugu cacu gitera imbere arico gituma turi ku kivi biro tureke kwa matwiyumvira yuko twese zohereza mu biro kuko nabantu batambuka batikorako naho mubwira ati ndabira ikintu mu mufuko abanza kwaza ko umufuko ari gwiwe nabantu rero ariko urumva ubu bahagurutse. Turabashimiye mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Ihangiro ryacu ni gutuma abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media. Ejo tubasaba rero nugira subscribe canke sabone kugira ngo dukwize umuryango w'abarundi barenga 100,000 bafashwa biciye muri bino biganiro. Murakoze cyane ndabaramukije mwese nitwa Nishimwe Erwan Nolwen nkaba ndumuyobozi wa Van Beauty and Fashion. Ishira hamwe ryanje naritanguje watanguye ari umwuga ndawutangura mu 2016 aho naza nasanga abantu muhira ndabakora mu maso ndabaryohora nkuko nabivuze ariko naciye ndaryandikisha mu 2022 aho ryabaye ishira hamwe yigisha abandi bantu aho ryabaye ishira hamwe yigisha abandi bakenyezi nka jewe mu bijanye n'umwuga nkora kugira dushobore gushika kure turi kumwe. Ikindi nuko iruhande yuko turyohora abantu dusokoza abantu canke tubasiga turigisha ni kuvuga twaratanguje ishure ryo kwigisha uyu mwuga dukora kuko twabonye yuko mu mahanga ari umwuga munini cyane urimo amafaranga menshi nko mu gihugu ca Amerika
urimwo imiliyaridi nimba ntihenze ijana, imiliyaridi zirenga ijana z'amafaranga y'amanyamerika mumbabarire. Bari baduhaye iminota mike nico gituma ndanyaruza. Ikindi nuko dushaka gushishikara dukomeza ishure kuko twabonye yuko uyu mwuga wacu hanze uzana amafaranga menshi. Twashatse yuko duforoma ugwaruka, ubu tumaze guforoma abantu bagera ku 50 bavyize. Ishingiro tushaka kandi gushiraho ibujumbura canke mu Burundi ihinguriro ry'ibikoresho dukoresha ibikoresho vyinshi, ariko vyinshi muri byo tubikura hanze kandi bidusaba amafaranga mva mahanga, bikaba ari ibintu bitoroshe. Ariko dushoboye kuronka ihinguriro hano mu Burundi turashobora gushorerwa n'ibihugu bibanyi, ayo mafaranga gutyo akaza iwacu mu Burundi. Hanyuma turashaka gushiraho n'urubuga rufasha ugwaruka gutangura no gutunganya imigambi y'iterambere. Ineza y'ivyo byose rero nuko duriha amakori akinjira mu kigega ca leta, ubunye aho tugeze, hanyuma tugahimiriza tugafasha n'umukenyezi gukura amaboko mu mpuzu, eka tugafasha no gwaruka rufise umutahe mutonya, kuko jewe iyo myaka 8 iheze natanguje umutahe w'10,000. Ntivyari vyoroshe kuko nkuko babivuze, hariyo umudamu wo muri paeje yabivuze, ntivyari vyoroshe kuko natanguje umutahe w'10,000 abantu bantwenga muhira bambara ati none wewe ugiye gukora 10,000 koko atacubuze. Ariko ndatangura je nyene, nta numwe yarashigikiye ico ciyumviro canje, ntivyabujije yuko mbandanya mu nyuma muri uko kwandikisha iryo shirahamwe mu 2022 nari ngeze nko ku mutahe w'imiliyoni 200. Murumva yuko ari ikintu kidasanzwe. Rero ndahimiriza abajene kwitaho ibintu vy'imyuga nkuko nabikoze. Ego suko nari sivyo nigisho ni cambere, sinuko nari shigikiwe n'abavyeyi canke abavukanyi canke abantu bo mu kibano, ariko narakuye amaboko mu mpuzu, nari mfise ingabire, ubu unye ndiko ndayisangiza n'abandi mu gushiraho iryo shure rishobora gutanga impamya bushobozi yemewe mu gihugu c'u Burundi no mu makungu. Ni mukuru wa societe Haguruke Dukore Karera. Umugambi wanje ni umugambi wo kurima inanasi no kuzidandaza. Dukorana n'abanywanyi 75. Nije natanguje uwo mugambi nkiri umwana muto, kuko nagiye guheza amashuri ya primaire mfise umurima ungana ni hegitari imwe. Nashemeza amashuri yisumbuye ngeze ku murima ugera ku hegitari 15. Aho nije nikorera nta na hamwe naribwo fandikizwa canke ngo ndonke ingurane. Payeje maze kumfadikiza nashiye ntera ihegitari 35 canke yiza ihegitari 50. Akabirya kari mu mugambi wanje nuko uwo mugambi arije nawuzanye mu karere mvukamwo, kandi nkawagura kugeza ku hegitari 50. Kandi uwo mugambi wanje ukaba uriko urijukirwa n'abandi benshi babirabi wanje, kandi ukaba uriko urababeshaho neza. Akandi kabiri umugambi wanje kuva ntanguye kwimbura ndamaze kubona amafaranga agera ku miliyoni 20. Nkaba maze gukuramwo salon de coiffure irimo abakozi 3 na atelier de couture irimo abakozi 2. Nkaba maze kandi gukuramwo naho nanje nteramira mvuye kurambura abakozi bari mu ndimiro, aho nkora nkaba naguze imiliyoni zishika 3, kandi nkaba mfise bidandazwa bigera ku miliyoni 13. Icatumye shira umutahe mu mugambi wanje nuko nabonye ko iki giterwa cy'inanasi ari umugambi wunguka cyane kandi uzana amafaranga, ushobora no guteza imbere igihugu cyacu Burundi
kikaronka n'amafaranga y'agaciro. Ku bijyanye n'ibidukikije, inanasi zanje naziteye ku mirongo manje guca imikobeko mu ntumbero yo gukinga inkukura. Mu kibano ababanyi baranezewe cyane gose kuko ndiko ndabafatikiza bidasanzwe, kuko umuntu akeneye gutangura umugambi ndamuhereza imivyaro kuri gusa, ukeneye kuwagura nawe hamuhereza imivyaro ku giciro kitavuna, kuko benshi umuvyaro mwaguza amafaranga 100 ariko jewe ndabaguza amafaranga 50 canke musi yayo kugira ngo tuzamurane. Ku bijyanye n'imisho n'imigenzo, igiterwa canje gifise akanovera kadasanzwe, kuko mbona neza yuko mu minsi mike cyane kigira kibe cya gatatu havuye igiterwa cy'ikawa n'icayi, kuko ndabona ko shobora kugishikana ku isoko mpuzamakungu kazana amafaranga y'agaciro. Ku bijyanye na politike ndashima cyane ukuntu tuko dukorana n'intwaro guhera kuri nyumba 10 kugeza kuri buramatari. Umugambi warawuzi kuko narawubamenyesheje kandi barawunezerewe. Ku bijyanye na ekonomi nashaka kuvuga ko umugambi wanje ari umugambi uzana amafaranga, kuko maze gutera imivyaro ishika 70,000 nkaba nk'ubu hamaze kwama imivyaro 30,000 hamaze kubona miliyoni 20 maze kwimbura. Ndabona ko mu myaka iza nzoba nshoboye kwinjiza miliyoni 60. Aho nta nkeka irimo, ndabona ko leta nzoba nshoboye kwinjiriza miliyoni nka 3 zitagisi. Rero ndabona neza yuko igihe nzoba maze gushinga ihinguriro, kuko niyo mbona kazoza yanje, sinifuza ko horenga imyaka 5 ntarashinga ihinguriro, kuko amafaranga ariko aza ku muvuduko shima. Nzoba nshoboye guhereza ugwaruka rurenga 500 akazi bazoba bakora mu ihinguriro iwanje, kandi nashima neza cyane gose umugambi wanje ko ushobora kuzanira amafaranga y'agaciro igihugu cyacu cy'u Burundi, kuko ninamara gushora inanasi yanje mu isoko mpuzamakungu nta nkeka igihugu cy'u Burundi kizazoshobora kundonkerako amafaranga y'agaciro. Izina yanje ni Minani Ferry batazira Mutima le Comédien. Jewe sanzwe mbeshejeho n'umwuga wo gutwenza abantu. Nahoze nkorera umugwizatunga, mugabo ukwigiye kigenda gihera ndavuga ati ni vyiza ko ntunganya ukuntu nzobaho. Ndavuga ati iyo bija hose ni vyiza ko abarundi ndabatwenza biragenda neza, ariko ni vyiza ko dutegura ukuntu ugwaruka rushobora kwiga gutwenza abantu rudatituye imico y'ikirundi. Cashiraho urunganwe ndiko ndigisha inyuma ya timu Mutima, cashiraho Mutima igira kabiri, abana bahera ku myaka 2 gushika ku myaka 10 ndiko ndabigisha komedi mu rurimi rw'ikirundi bagatwenza abantu badatituye imico y'ikirundi. Kuko no musi umuntu ashobora gutwenza umuntu agatitura imico y'ikirundi, ugasanga umuntu kugira ngo atwenze abarundi arambara impuzu z'igikobwa kandi ari umuhungu. Ivyo vyose narishaye hasi ndavuga ati ni vyiza ko duforoma ugwaruka ruzotwenza abantu mu mico y'ikirundi, abantu bagatwenga kandi bagasubira bakiga. Ariko mu nyuma ndavuga ati ni vyiza ko nubwo biriko biragenda kuno dushobora guhindura igicapo igihugu ciza cyacu cy'u Burundi gifise mu makungu. Kera umuntu abonye igihugu ciza cy'u Burundi ari hanze, umuntu umubwiye ati uburundi, ikintu ca mbere na mbere yakora yabona igihugu cy'u Burundi ari igihugu kirimo intambara. Uciye ku mbuga ukandika uburundi, ico gihe wabona manifestation, wabona inkoni nini. Canavuga ati ni vyiza ko nohindura igihugu ciza cy'u Burundi, ahindura igicapo gifise biciye mu gutwenza abantu, ku buryo abantu bahora babona igihugu kiriko amafoto mabi abishe
bazoduza bakandika Burundi bakabona abantu bariko baratwenga, bakabona abantu bafise umunezero biciye mu gutwenga. Niyo mpamvu nashiye mvuga ati reka shireho ubwo gwaruka naje batubikore kugira ngo abantu babone igihugu cy'u Burundi, babone neza ko igihugu ciza cy'u Burundi kiriko kirahinduka, igihugu ciza kirimo abantu batwenga batihishije, batwenga batagize ngo bariko barigirisha. Muri uko gutwenga rero naciye mvuga ati mbega umurundi yotwenga gute ashonje? Ca ndashiramwo societe isi ya Kanovera, nijewe sanzwe ndayiserukira, ikaba ari societe iriko irafasha abantu mu kurima, ikabarimira ivyabo ku badafise umwanya n'abatari hafi, tukabahereza umwimbu batarushe, ari twebwe societe yabikurikiranye. Tumaze kurokrita canke dufise muri societe abakozi 7 batanguye kuronka imishahara ku kwezi kuva mpevye akazi ko gutondera abandi bantu nkakora kiwanje. Mu nyuma yaho naravuze ati none vyogenda gute societe nibeho, maze gushiraho societe isi ya Kanovera. Mu vyo turiko turapanga, turiko turatanga amakontra ku barimyi barima igitegwa canke variete tungurusumu. Ico gihe tukabakurikirana umwimbu turose ukazoshobora kuja mu bihugu vyo hanze, tukinjiza amadovize, igihugu kikaronka koyoko. Iyo societe imaze kujaho ni bimwe cyambere yarose mu kuba ifise kontra ishobora kutwinjiriza amadovize biciye ku barimyi bari bararima tungurusumu, kuko nta muntu ashobora gutwenga ashonje, nta muntu ashobora gutwenga atameze neza. Rero caravuga ati niviza ko shiraho societe igira iki, igwiza umwimbu, ikagwiza imbuto, nkuko benshi babizi bagize imisobe na ku mbuga. Ndi mu bajene baheruka kwimbura itoni zitari nke z'ibiraya vy'imbuto Ibururi Ikajondi, muri projet y'Ikajondi. Mu vyo dutegekanya muri societe isi ya Kanovera, turategekanya kwigisha ugwaruka gukora amapepiniere y'ibiterwa njabukamazi kugira ngo amakoperative tubafashe no mu kubaha amakontra y'abantu bifuza kurima izo variete twese ko turashiraho. Muri make nivyo murakoze. Ikindi naco turashimiye nyene icubahiro ku mugambi mwiza ariko arashigikira ugwaruka aho bigeze, kuko umuntu ashaje atagira amahera bamwita umurozi. Navukiye Gitega mu 1994 nkaba ndi umusore je mu mugambi w'imbona kazoza ya 2040 2060 nashimye guterera mu gushiraho ubuhinga bwo guteka ivyo gufungura atagiti kigeze gikoreshwa ngo ni mu makara. Canshima gushiraho ubuhinga butuma mu guteka ukoresha umega nkuba uri munsi y'amatara, mu gushiraho imbabura yitwa nyabwonko, imbabura nyabwonko. Nukuvuga yuko mu guteka yoyo uyishomeka mu mega nkuba, ubwo bwonko nibwo buheza bugakurikirana ivyo utetse ukuntu biriko birasha, bityo bigatuma hagenda umega nkuba uri munsi y'amatara y'uwamatara yoja canke televiziyo yoja. Rero ubwo bwonko nitwe tubwibakira kuva ku busa, kubera ubushobozi mfise bwo kubaka carte mère ya appareil ariyo yose koresha umuyaga nkuba. Rero ikiruta byose mu mugambi wanje niki nuko uba utakigura makara kandi na fagitiri wahora uri haya Regides igaguma ari yindi, kubera urashobora guca ugabanya amatara ukayatsa mu mwanya bikenewe na televiziyo ukayatsa mu mwanya bikenewe, gucyo ko yo mu guteka ivyo kurya ikoresha umuyaga nkuba nk'amatara nyene canke nka televiziyo nyene, bisha bituma umuyaga nkuba wahora ukoresha ku kwezi gumare wa wundi. Ni gucyo rero hazogera mu 2040 amahera wahora ugura amakara waragiye urayagomeza aho yarari, abazogura parcela hama mu 2050 uyubakisha inzu, mu 2060 wazogera ufise uburaro buteye imbere ata muntu numwe agicafura ariko arategura ivyo kurya, bityo bitume umuntu afungura ibintu vyatekanywe isuku n'amagara acaba meza. Nitwa Engineer Chiza Neftari, ndumu agronome, ndumufundi w'indimo, nyene cubahiro mukuru w'igihugu, je nari umushomeri ruhagwa, nta kazi nari mfise, nari umukene, mugabo je ndatunze. Nyene cubahiro
jewe natanguye norora ingurube mvuye ku ishuri mu 2019 nayo myene ayo mahera naguze ibugona yase mama ndorora ingurube zirata amase ndarima amapasteke ndarima itomate payeje rero niho yasanga ndi ku kivi ndabasaba kungendera barangendera basanga ingurube zarananiye kugaburira ahubwo ndiko ndaraba ukuntu zigaburira amarebe kugira mbandanye zibaho kuko no mu kibano hari ikibazo c'ibiryo vy'ibitungwa wari umugambi rero nanje wari mu mutwe baca bavuga ati rero hari umugambi payeje uratanga finance ndavuga ati none jewe bombi miliyoni 5 ntagwatirije itongo ndatanga umugambi baca bampa miliyoni 40 ubukire bwanje baratanguye rero ndakora bangura imashine merangere amakomande menshi ya Gitega n'abujumbura barasaba amakomande candonka abakiriya benshi muri Mwaro na Bururi imashine marayiduganye Gitega ndayiduganye Gitega ntangura gusohora ibintu byinshi hubuka ikibazo ca déplacement kubera nasohora ibintu byinshi cyangwa rikamyo nguzi kamyo ndafise electrose kubera payeje hageze yuko imaze kuyigura hari ubusi ikibazo ca Sondoma yise erema imwe ikora mu biryo by'ibitungwa iyo nayo nayikora Tanzania haca hubuka idiri y'ibigori ngaha mu Burundi aha mu Burundi bari bimbuye ibigori byinshi cyane ibyo bigori bavyimbuye ndavuga ati rero Sondoma yise nganzo yironderera naraguze ikimashini karahabutaka gisiki toni 15 ku munsi nakiguze miliyoni 250 muravyumva ivyo biharuro muze mwiteranye nakiguze miliyoni 250 rero aho bigeze nyene cyubahiro umukuru w'igihugu hageze aho twivanga n'abene gihugu barimye borozi navuze ubwa mbere yuko je ndi mu engineer agronome je ndafise ine equipe kubumenyi dufise umwene gihugu kugira yimbura itoni ngaha mu gihugu ni ikintu gisanzwe gose jewe naje afise amakuru ngaha yuko uwambere aza kuronka gashimwe aronka miliyoni 25 nanje niyo naharuriyeko ubu rero hagira hatangura ibiharuro nyine cyubahiro umukuru w'igihugu mu miliyoni 25 harimwo itoni 12 n'ibirijana by'ifumbire harimwo itoni 2 z'imbuto zirobanuye haba panese nkantuwa canke yambuta iva mu Uganda iyo nayo twebwe twankadiye abarimo kuko abarimyi basanzwe barimo mugabo benshi bararimarima bagatera bakabagara mugabo ntibimbure bivanye n'ubuhinga bwe bwo kurima rero iyo kipe yiwanje tubasanga ku kivi ni ibintu twatanguye kandi bishoboka rero ayo miliyoni 25 yokerekeza imiryango 25 amajana 250 buri muryango ukaronka ibiro 50 by'ifumbire n'ibiro 8 vya semence selection de maïs ivyo twabuze turashobora kuronka itoni n'ibiro 200 dushoreye muri anagesa aho ni ku muryango umwe dushoreye muri anagesa umuryango umwe ubufise udandaza imiliyoni 2 n'ibihumbi 40 ku giciro c'igihumbi n'amajanitwe urumva naho twogira mu muryango uzosanga umuryango umwe buri sazo y'ibigori uronka ibihumbi umuriyoni n'500 amakudo production yose wakuye rero hamwe izo miliyoni 25 no zikamata nanje nkongeramwe izindi miliyoni 50 ashobora rutagata imiryango hafi y'amajana 50 tukayikwirikirana muri umukuru w'igihugu cy'u Burundi naho mwagendanye nyakubahwa murongo yipayeje rwego rw'igihugu bajene nkerebutsi dusangira urugamba rwo kwiteza imbere igihugu mwese mu cyubahiro kiwe tugira amahoro nitwa Reverien Bizindavyi vuka mu ntara ya Karusi muri commune Bugenyuzi
nize muri kaminuza y'u Burundi gisata c'inyifato n'ubuhinga mu vy'indero. Nahora serukira abanyeshure bose biga muri kaminuza y'u Burundi. Ntewe iteka ryo guhagarara imbere yanyu nk'umwe mu batanguje koperative bita Nkerebutsi Cleaning. Koperative ikora isuku n'isukura ry'ikizungu ikingira ibidukikije. Nyine cyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tukiza muri kaminuza y'u Burundi, abatwitangiye imbere batubwira yuko mu nyigisho imodoka zose ari za gwacu, kandi tuzoheza amashuri tukaya tuba abo bakomakomeye. Mwitego iteka nkunzirukira abanyeshuri bose bige muri kaminuza, naguma nakira amarira n'amaborogo y'abanyeshure bambwira yuko bashonje, bambwira ko Prebus yabuze, Prebus ari nkeya, haguma ndabagora kugira ngo mubatunganirize. Nca murabona nkababwira bakore kugira bakemura ivyo bibazo, bakambwira yuko bidahuye na nivo bafise. Nca ndabona yuko hakenewe ikibazo cyo guhindura ivyiyumviro, hakiri ikibazo cyo guhindura ivyiyumviro. Nico gituma nisunze inyigisho n'impanuro mwaduha biciye mu mugambi payeje, nabo mwizeye mu mabanga abajejwe abajene ese no mu gihugu cyose. Kandi nari naratahuye yuko kugira nitwe Nkerebutsi ari uko numva ko kazoza keza kanje na kazoza keza k'igihugu bizova mu byo nakoze. Naciye ntororokanye umwe ndababwira ati dushinge koperative ikora ivy'isuku. Ico gihe banyamiriye kure ari benshi, bambwira yuko bakoresheje ijambo ngonje kugica umwonga. Ico gihe naciye nshiraho iyo koperative, bananiwe kuko uriko urakora umugambi mwiza ucuhangana n'Imana. Ijana n'umwe muri bo barankundiye, ca turashiraho iyo koperative, duca twitura umugambi payeje, baca baraduha urupapuro rwemeza ko dufise inyigisho zo gukora isuku n'isukura ry'ikizungu ikingira ibidukikije. Duca turasaba ibiraka. Ubu aho tugeze naho, bamwe ijana n'umwe bankundira baratsinze ubukene bwa Serabisi, baratsinze inzara, umwaka uraheze. Babiri muri bo bagira baheze doctorat, batatu muri bo bagira baheze maîtrise, abarenga gato 60 bararangije baccalaureat, abarenga gato 30 baracyari abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi. Mu kigega twarabahembye bose, turafise umutahe nyuma y'umwaka urenga miliyoni 60. Rero muri yambona kazoza y'igihugu, abo bose mu kuvyaza umusaruro ivyo mwatwigishije nyene cyubahiro, bari mu migwi, bariko bariga amaprogestero n'ivyo bize. Natwe mu misi tutohiganisha imigambi, amahera turayafise, cyo tubafinansa bakreye akazi, duha akazi n'abandi bajene chômeur bagenzi bacu. Ikindi turabashimira nyene cyubahiro kubona iyi ndwi mwayihariye isuku, na mugahamagara kandi n'abajejwe ibisata bitandukanye guhindura ivyumviro. Natwe mu guhindura ivyumviro twabaye abambere. Ubwa mbere umutware ntiyakubura, naje nabaserukira bose ndakubura kugira abambere bandabireko. Rero turabashimira, turabasavye rero nimwabona aho bikenewe ko twokora isuku, muzoduhe ico kiraka, dukreye akazi, duhagaze akazi abandi bagenzi bacu
kuko nabone barajijutse nyakubahwa rongoye payeje yo bihamya yaraje muri kaminuza y'u Burundi yarabonye ko abageni bamwitaba kandi bakamwumviriza mu mpanuro yagiye arabaha. Turabashimiye rero ku mpanuro muduha, Imana bahezagire. Biro tureke kwama twiyumvira yuko twese zohereza mu biro, kuko nabantu batambuka batikorako naho mubwira ati ndabira ikintu mu mufuko abanza kubaza ko umufuko ari gwiwe. Nabantu rero ariko urumva ubu bahagurutse ati tugire isuku, ivyo bintu bya kutikorako tubigabanye gose. Amashi menshi cyane, ico ni ikintu ciza gose. Amazina yanje nitwa Sengiyumva Odette, umwigeme w'imyaka 16, avuka mu province Gitega, komine Buraza. Natanguye kunyonga ikinga afite imyaka 7 Matabaro, kubera ko twe muhira dukenye cyane, nkaba ndi imfuvyi, mfise mama wenyene nawe nikimuga. Rero naragikoresha mu gukora udukorwa two muhira nko kuvoma amazi no kumutwaza nk'utuvyuka mu ndimo. Sivyo gusa nararikoresheje no mu gusomba imizigo bakampa amahera hama tukaronka ico twikenuza. Mu mwaka wa 2023 niho nabonye ambasade y'Ababirigi igihe yategura promenade yabereye Igitega itariki 21 z'ukwa gatanu mwaka 2023 ca ndabiteramwo. Numvise mfise amero kuko ikinga nari ndarize ariko ntaryo nari ifise. Uwo ndarisavye wese yaca yibaza ko ndi umwesikro, akibaza ko n'Igitega hoba harashitse abaesikro b'abana b'abakobwa. Niho naca ndodora ku mujournaliste wo muri province Gitega yitwa Isa kugira alinsabire agishinge nimba ryobura gishuzwewe nca ndemererwa. Aho niho nahuye aribwo bwa mbere n'abajejwe urukino rwo gusiganwa n'amakinga ha mu Burundi basha bantwara inimero itariki 30 ukwezi kw'icenda 2023 niho natumirwa muri championnat national yabereye ngaha i Bujumbura ca nibera uwa mbere mba ndabonekanye hama nca ntangura guserukira igihugu ciza cyane cy'u Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu. Isha ndyoheye gusumba amahiganwa yabereye muri Zanzibar Tanzania mu kwa kabiri tariki 9 gushika ku itariki 11 mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene. Igihugu ucacu ciza cy'u Burundi icatahukanye inimero ya mbere. Narakoze birashimwa ku buryo naciye ntahukana amahigwe yo kuzogenda muri stage professionnelle muri Afrique du Sud itariki 1 z'ukwicenda gushika ku itariki 30 z'uku kwezi z'umwaka. Sivyo gusa kubera ko mu ntara iwacu iburaza Igitega nije nyene umukobwa anyonga ikinga. Rero baranciye intege nyinshi ngo ntaho vyakabonetse ko umukobwa asungara ku ikinga ngo teriyo sema. Naho vyaruko ntivyanciye intege. Nk'ubu umugambi mfise kubera ko abakobwa banyonga amakinga ari bakeyi, nifuza guteza imbere urukino rwo gusiganwa ku makinga ngaha mu Burundi no kuduza ibendera ry'igihugu cacu ciza cy'u Burundi mu makungu. Kandi ndifuza nk'akarorero muri 2028 niho nzuba nkwije imyaka yo kuja muri Jeux Olympiques muri Lagos muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ndifuza kuzotahukana ikibanza ca mbere kugira ngo ibendera ry'igihugu cacu ciza cy'u Burundi kibe icambere hama ntahane mu Burundi umudare w'inzahabu. Murakoze, mwiriwe neza. Nitwa Chancel Bamuhaye, ndi umwigeme w'umurundikazi, mvuka mu ntara ya Kayanza, nkaba mfise imyaka 28. Nkaba rero ndi umwe mu bitanga mu guteza imbere agateka k'abana ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi, kandi nkaba sanzwe ndongoye ishirahamwe ryitwa Hope for a Better Future ryitaho kandi rigaharanira ineza y'ibibondo ngaha mu gihugu cacu nyene cy'u Burundi. Rero umugambi wanje nawise dusangire nuwo kugaburira abana cyane cyane abana bo mu miryango y'abatwa mu ntumbero yo kugwanya igitigiri c'abana baheba ishuri kubera inzara, hamwe rero no kugwanya indwara ziturutse ku gufungura nabi ku bana bafise imyaka iri munsi y'imyaka 5. Rero uwo mugambi kugira dushobore kurangura twegeranya uburyo ku buhinga ngurukana bumenyi ico twokwita fundraising mu rurimi rw'icongereza. Ubwo buryo rero bwose twegeranije akaba ari bwo tuca duheza tugakoresha muri ivyo bikorwa byo kugaburira abana.
rero muri uwo mugambi nyene turarima kandi turorora biturutse muri ubwo buryo twegeranya ku buhinga ngurukana bumenyi. Turamaze kugura itongo rirenga ihegitari, turamaze kugura ingurube, turagura inkwavu. Ivyo vyose nivyo duheza tugakoresha mu kugaburira abana, aho uno musi tugaburira abana 300 mu kigwati citwa Busekera kiri mu ntara ya Muramvya muri komine Bukeye. Ivyo vyose rero tubikora dufatanije amaboko n'abavyeyi babo bana, aho uwo mugambi twawutanguye mu mwaka wa 2021, ariko gushika uno musi muri ico kigwati nta mwana numwe aheba ishuri kubera inzara, kandi nta mwana numwe muri uno musi ahari agwaye indwara zituruka ku gufungura nabi. Rero hampande y'ivyo turakora n'ibindi bikorwa bitandukanye, aho novuga nko gutanga intebe ku mashuri usanga hagaragara ko ubwinshi bw'abana ugasanga biga bicaye hasi, aho tumaze gutanga intebe zirenga 700 ku mashuri atandukanye yo muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Kandi turamaze no kuja kugarukira kuri aba batewe n'imyuzurira, aho tumaze kugarukira ku miryango yababa 800. Muri ivyo turabaha ibifungurwa, ibikoresho bakoresha mu kugira isuku, aho dufasha cyane cyane n'abigeme mu kubaha udukoresho bakoresha mu gihe c'ubutinyanka, tumwe bashobora gukoresha bamesa bagakoresha, tukongera tugatanga n'ibikoresho by'ishuri ku bana bari muri iyo miryango nyene yatewe n'imyuzurire. Rero hanini mvuze kuri uburyo bwose kandi dukoresha muri iyo migambi yose maze kuvuga, tubwegeranya ku buhinga ngurukana bumenyi, hama turamaze no kuvuza abana haba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi canke abo usanga bakeneye ubufasha bwinshi bakaja kwivuza hanze. Abana 18 nibo tumaze kuvuza kuva dutanguye bino bikorwa. Intumbere rero nyamukuru y'umugambi dusangire uwo dusanzwe dukorera mu kigwati c'abasangwa butaka c'Ibusekera, nuko dukuraho igitigiri c'abana burundu baheba ishuri kubera inzara, hamwe no kugwanya igitigiri c'abana bagwara indwara ziturutse ku gufungura nabi. Rero twifuza yuko kuko twawutanguye mu mwaka wa 2021, twihaye yuko mu mwaka wa 2025 tuzoca tuja mu ikindi kigwati tukakora nk'ivyo bikorwa turiko turahakora, kuko ndizeye neza yuko twese aha turi ngaha turota yuko igihugu cacu gitera imbere, arico gituma turi ku kivi. Rero ivyo vyose ntidushobora kubishikako twibagiye abana, ari naco gituma mwese nobasaba muze tuje hamwe dushigikira abana, tubaha amahirwe y'ukwiga no kugira amagara meza, kuko aba bana buno musi nibagira amagara meza bakaronka ubumenyi, nivyo bizodushikana kuri ya mbono kazoza Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Iriwe nitwa Oziane Irakoze, ariko abantu benshi banzi kwizana rya Oziane Irakoze. Umugambi wanje utandukanye n'iyabandi kubera ko nakoze ikimenyesha makuru gikora ku mbuga ngurukana bumenyi, kimaze imyaka 5 ubone kuko nagitangiye mu 2019. Nabitangiye bigoye, mugabo ndakunda Burundi cyane, nibaza ko naho umutima wo kugikora wavuye kubera ko igenda gitangwa nari mvuye mu gihugu kibanyi, abantu bambwira tugiye mu Burundi gukora ikigiye gupfa aho hantu, mbega buzobaho gute, havuga amakuru mabi gusa, ariko ndavuga ati ntacu reka mfumenge napfiri wacu. Maze gushika nsanga ivyo bavuga bitandukanye n'ivyo nabonye maze gushika mu Burundi. Ndavuga ati mbega ni kihe kintu nokora kugira ngo nshobore gukuraho iyo shusho mbi y'igihugu canje ihari mu mahanga. Niho niyumvira gukora urubuga ngurukana bumenyi ariyo yari media. Nifuza ko iba media nubwo byari bigoye kubera ko mu Burundi abantu batsindiye ibintu bishasha, bavuga ati bino bintu byadutse vy'amarezo sociaux nibiki, byasavye ingufu nyinshi cyane kugira ngo nshobore kubikundisha abantu, bashobore gutahura ko hari urubuga abajene bashobora gutahura ko vyoroshe, bashobora kuyagirako ariko kandi rufise ikimazi. Natanguye umugambi nkiri muto, nta n'uburyo nari mfise, nta n'umuryango nari mfise mbwira papa ngo ngora iminota 5 kugira ngo nshobore kugura kamera, ariko ko nari mfise umutima navuga ati reka je nkoreshe uburyo buke mfise, hanyuma ibindi nzoshobora kubironkera imbere y'urugendo. Nararutanguye uyu munsi natanguye nkiri muto
bitarabakira cyane mugabo kubera ko ravuga ati ndakeneye ko habaho urubuga abajura bashobora kwigira ko kwigishanya guhanurana bige bintu ngira ngo abavyi batatubwira dushobora kuronka basi hantu tuvyigira kandi mu buryo bwiza nongere nkundisha abarundi bari mu mahanga igihugu cyabo kubera ko amashusho babona canke ivyo babona mu gihugu si vyose ari ivyo vyinshi biba ari bibi numva nomenga noterera mu gukora ico kintu gituma hariho abantu bamenya ko mu Burundi hariho ubuzima abarundi barabayeho ntidupfuye sintuba mu ishamba abarundi baridagadura kandi numva ushaka no gushiraho cane gose guhereza kugira promotion sociale y'abajene bakora ibintu by'imyidagaduro canke bakora ubuzimva bwenge kubera ko byari biri ibintu bisuzuguritse bitagira agaciro ngo uyu munsi nako baririmbyi barashobora kuhagarara hano imbere ya nyine mukuru w'igihugu kubera ko byamaze kuba ibintu byahawe agaciro rero uyu munsi novuga ko ngeze ku ntambwe nzakora ko nkurigwa n'abantu barenga 200 kumbuga ngurukana bumenyi nubwo bitari byoroshe abantu bagiye barabikunda gahoro gahoro uyu munsi ndonka amatemonyage y'abantu y'abarundi benshi cyane gose bataha bavuga ati twe dufite umutima wo gutaha kubera ko twumva ko mu Burundi ntakintu zo kuhakora ariko uyu munsi turataha tugakora tukarangura imigambi mu gihugu cyacu kubera ko wadukundishije muhira hanyuma ikindi naco nuko hano haciye abajene benshi b'inkerebutsi barakora imigambi myiza mugasanga imigambi yabo ihereye muri bo ntishoye kumenyekana ngo bashikire bari abantu batumye baranguriye iyo migambi rero turagira promotion gose y'abajene babantwapana kugira ngo icambere ni promotion y'imigambi yabo abantu basho kuyimenya abantu niba ari ikintu umuntu acuruza abantu bakimenya mushore ntibize bihere yahomvye ikindi naco bashoye kwigisha abandi bajene mbega wageze ngaha gute wabishoboye gute mbega ni kintu intahe yawe kwigisha abantu kugira ngo nawo mujene atashoye gushika hano hantu ashobora kumenya ati erega nanje birashobora gukunda nko ushobora gukoresha ingabano cyangwa ushobora gukoresha umugambi ndawukwiye hasi nkashobora kwiteza imbere ego mfise umugambi wo kuzokora ndafise ndoto yo kuzobona mu Burundi hariho amamedia y'abajene cyangwa ashobora kwerekana ivyo bajene kugira tubona za Canal Plus cyangwa tukabona amamedia muri Abidjan turi mu Burundi ndafise ndoto yo kuzobona mu Burundi hariho media nini y'imidagaduro ihereza ijambo umujene ihereza ijambo umukenyezi kandi itangana amashusho meza ari kuri standard vuga ati mu Burundi hasigariho ubuzima hasigariho ibintu ibi bikanga ntibiherere ngaha gusa ahubwo bishobora no gusohoka mu mahanga hanyuma niho hazoboneka ya migambi ishobora kuzana amadovize mu Burundi abantu bagatera imbere hanyuma ikindi naco nuko umugambi wanje nubwo mu Burundi hariho ikintu y'amafaranga y'agaciro ariko umugambi wanje kubera ko twe dukorera abazungu batemba amadovize donc bisigura ngo umugambi wanje ashobora kuba uterera mu kongereza amafaranga y'agaciro mu gihugu natanguye nkora ndumwe ariko ubunye umunsi mpemba abantu barenga 10 ku kwezi kandi nizera ko mu myaka iza mbandanyije nkora nshigikirwa nzoshobora guhemba barenze abo mpemba uyu munsi kandi buha mwese muri hano ndabaramukije amahoro y'Imana nitwa Richard Hategekimana ndongoye koperative bahabona ni koperative yubatse urugomero rw'umuyaga nkuba ruri ku ruzi ruhetse urwo ruzi rukaba ruri ku mutumba Gasarara muri zone nziza ya Nyabibondo ni muri komine Nyabiraba muri intara ya Bujumbura rirare ubwo urugomero rw'umuyaga nkuba icyumviro cyo kugubaka ukuntu cyatanguye twaragerageje kuraba mu karere turabona neza yuko kugira ngo Regidezo ihasikane umuyaga nkuba turabona ko umenga ntibiriko biranyaruka cyane rero twebwe nk'abene nk'ugwaruka turaja hamwe turabona neza yuko tubiko ico cyumviro cyacu tugishize mu ngiro twoshobora kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba hama bigaheza bikagenda neza hama turagira ico cyumviro ariko kubera ko tutari dufise uburyo bwo gushobora kubaka urugomero turagerageza kwegera abavyeyi bacu baradufasha mu kudushigikira mu bijanye n'amafaranga hama turaheza turatanguza ico cyumviro tumaze kugishira ahabona twarashigikiwe na ambasade y'Ububirigi aho baduhaye amatiyo ashobora kudufasha gushikana amazi kuri tribune kugira ngo umuyaga nkuba ushobore kuboneka ivyo byose bimaze kuba mu bihumbi 2018 umuyaga nkuba twarawakije aho abantu benshi batangaye kera twarakumva ngo kugira umuyaga nkuba wake habanza gupfa umuntu ariko twe twarakije umuyaga nkuba ata muntu apfuye Imana ihabwe icubahiro ivyo byose tumaze kubikora
twarabandanije twatsa umuyaga nkuba aho mu bihumbi 2022 nyakubahwa n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza yaradufashije biciye mu mugambi mwiza payeje aho baduhaye imiliyoni 8 kugira ngo dushobore guteza imbere ubwo rugomero rwacu. Ahantu hose hashoboka hari isumo ry'uruzi aho Regidezo itarashobora gushika twoba twashoboye kwashika kugira ngo dufashanye n'abene gihugu baho kugira ngo twubake ingomero z'umuyaga nkuba. Murakoze cyane.